Narabantu niyo uvyutse wumva umega kuvyuka n'itegeko n'ibintu naturel. Non mon cher ami, c'est pas naturel. Kuko arabaryama ntibavyuka. Iyo ubonye ushoboye koga ugahaguruka ukaja muri douche ukoga ukambara ukisiguka ugafungura ukagira vyose, ushima Imana uyikengurukira uyibwira uti wakoze. Ubonye uryamye ugasinzira, inge ndababwira nta kintu kibaho nabonye kibabaza nko kuburitira. Amashimwe bakwiye kuzura mu kanwa kacu, uko tubyutse uko duhema tuba tukwiye kugumana amashimwe mu kanwa kacu. Haleluya, haleluya. Nturabona warayitira. Jewe hari igihe bakunzi bahora CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mwami Imana, nje imbere yawe ngushima, nje imbere yawe nkuninahaza, nje imbere yawe ngukengurukira urukundo rwawe. Simpengeshanya Mwami kuruvuga, kuko wadukunze urukundo rutangaje, utugirira neza turi babi, kuko twarabo gupfa, twarabo kurimbuka, twarabo gucikwa kwiteka. Ariko ibyo byose uravyirengagiza, uduha umwana wawe umwe w'ikinege wari ufise mu ijuru, waze kudupfira ku musaraba kugira ngo umwizeye ntapfe rubi, ariko aragwe ubugingo budashira. None Mwami Imana, ndasenga ngo imitima y'abana b'Imana ikomeze kuzuramwa amashimwe. Ntitukibagire ibyiza wadukoreye, ntitukibagire imbabazi watugiriye, ntitukibagire n'ibyo udukorera ku munsi, kuko uburinzi bwawe uduhora kuko bukene kuko bwije. Ijisho ryawe ntirituva, ko ikiganza cyawe kiduhora, udutanganiriza ameza imbere y'abansi bacu, ukaturongorera mu nzira yo kugororoka. Reka rero imitima y'abera ikomeze guhora ishima, ikomeze guhora ikenguruka ibyiza byose byinshi udahengeshanya kudukorera uko bukeye nuko bwije. Rero Mwami Imana, nanje kitono nyakirira ishimwe ku vyiza wankoreye iri joro, wandaje mu mahoro yawe kandi umvyuye mu mahoro, kandi umpaye n'ukanya keza ko kugukorera. Ibi ndabigushimira Mana, kuko si bose babihawe, si bose batewe iryo teka. Rero ndagushimira iryo teka, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe riravuga ngo Imana igukoreye ibyiza garuka ushima. Haleluya. Hari abantu batazi gushima, hari abantu batazi gushima, hari abantu batagira n'amaso abona ngo babone ivy'Imana ikora, babona ko ibintu ari bisanzwe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Luka igice c'17, turasoma kuva ku murongo wa 11 dushikane ku murongo w'9. Yesu akiza abanyamibembe 10, maze bari mu nzira baja i Yerusalemu, aca hagati y'Samariya n'i Galilaya. Ashitse mu mihana asanganirwa n'abanyamibembe 10, bahagarara kure baratabaza bati, Yesu mwigisha, tugirire imbabazi. Ababonye arababwira ati, nimugende mwiyereka abaherezi. Bariko baragenda barakira, barahumanuka. Umwe muri abo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arababaza ati, ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari umunyamahanga? Kandi aramubarira ati, bahasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Amen. Urumva ko Yesu bariko aragenda ahura ngo n'abantu batawe. Abanyamibembe bugenda babwira n'abantu batabana n'abantu, bantu batawe, bantu ababungo baba kure igisagara bakashira inyuma y'igisagara, ntibaba mu bantu. Ngo hanyuma bumvise Yesu ariko araca aho bari, ngo barasemerera, baramubwira ati, Yesu mwigisha, dutabara utigirira imbabazi udukize. Yesu ngo acarababwira ati, nimugende mwiyereka abaherezi. Ngo bakigenda bashitse mu nzira,
ngo ya mibembe yose irahera. Haleluya, haleluya. Ya mibembe irakira, basubira kuba bazima, kuko ijambo rya Yesu rifise ubushobozi bwo gukiza, ngo nta jambo ryavuzwe nawe riwuri ububasha. Haleluya, ijambo ryiwe rirakiza. Yavuze ati genda mubiyereke ko carazira ko baja mu bantu, ariko aravuga ati nimugende. Haleluya, ngo bace barahumanuka. Umwe kandi ngo yari umunyamahanga, yari umusamariya, aravuga ati yo iyi nkuru ndagiye ndamubwire, ndamushimire kuko angiriye neza, nari ndushe, nari nsuzuguritse, twari tubabaye, ati ndirutse nsubire ndamubwire ibimbayeko. Ngo acaraza ngo mwikubita imbere, amuhimbaza, amushimira, amutazira, amubwira uyo ineza, amubwira ingene amutabaye, ingene yakize. Wama ngo acaramubaza ati mbega ntimwari icumi burya mwari mufise imibembe? Ati none abandi bari hehe? Numva nta nyishu yaronka, ko ntiyarazi iyo bagiye. Yesu ngo aramubarira atumviriza, ati ntuhumanutse gusa, ndanagukirije n'ivyago vyose. Haleluya, umwami Imana mukize ivyago vyose, aramuhumanura, aramutunganya, muhindura icaremwe kizima. Haleluya, ahabwa imbaraga z'Imana. Ariko aba gusa barahumanutse, ariko ntibaronse ubushobozi, ntibakuwe kumuvumo, ntibakuwe kw'ivyago, oya, bakuwe kw'ico cago gusa kimwe bari bafise. Haleluya. Urumva rero umuntu afise umutima wo gushima, umuntu afise umutima wo gushima akora ku mutima w'Imana, Imana ikamukorera n'ivyo atasavye. Haleluya, haleluya. Umutima ushima, umutima ukenguruka, ukora ku mutima w'Imana. Tudashima nakaga. Narabantu niyo uvyutse wumva umenga kuvyuka n'itegeko, n'ibintu naturel. Non mon cher ami, c'est pas naturel, kuko arabaryama ntibavyuka. Iyo ubonye ushoboye koga, ugahaguruka ukaja muri dushe, ukoga, ukambara, ukisiguka, ugafungura, ukagira vyose, ushima Imana, uyikengurukira, uyibwira uti wakoze. Ubonye uryamye ugasinzira, inge ndababwira nta kintu kibaho nabonye kibabaza nko kubura itiro. Amashimwe bakwiye kuzura mu kanwa kacu, uko tubyutse, uko duhema, tuba tukwiye kugumana amashimwe mu kanwa kacu. Haleluya, haleluya. Nturabona warayitira? Jewe hari igihe byanshikira atari naga nkabura itiro. Rimweho narabuze itiro iminsi nkine, ndagwara nja kwa muganga muri urgence. None iyo ugiriwe ubuntu ukaryama ugasinzira, woreka gushimira Imana gute? Wumva ngo nibisanzwe gusinzira? Oya, gusinzira n'ubuntu, kuvyuka n'ubuntu. Ushobora guhaguruka ugahonyora hasi ugatambuka. Hariho abo vyanse, ubuze iti hari abo vyanse, je rero ko bikunze reka ndayishimire. Haleluya. Umva ufise akapeti, ariko urazi gusonza ukabura aho ushora ivyo kurya, urabizi ingene bibabaza. Rero we wayironse wumva ngo nibisanzwe. Oya, hari icyo Imana yakoze, hari icyo Imana yakurinze gikomeye. Haleluya. Ngo aba ntibagarutse gushima, ariko ingorane bari bafise zindi atari imibembe byabagumyeko. Ariko kubera yagarutse gushima, umwami Imana ngo ukwizera kwawe kuragukijije byose. Ingorane wari ufise, kubona wanyizeye ukagaruka kunshima, ukagaruka gushima igikorwa cyakoretse, ati n'ibindi byose urabihari, urabibabariwe. Ariko aba bagiye uko, nicobura nuko imibembe bagarukako, byo nashoboka kwibagarukako. Burya abantu badashima, umuntu adashima, umuntu yibagira. Hari abantu bibagira iyo bavuye, hari abantu bibagira iby'Imana yakoze. Yesu yabwiye abanyisirayeli ngo nimwashika muri Kanani, ngo mugashika ngo mukajya mugatunganirwa, mukaba mu mazu mutubatse, mu mirima mutarimye, mukajya mukamererwa neza, ngo mukiyubakira amagorofa mukagubwa neza, ngo ntimuze mwibagire.
ntimuze mwibagire igikorwa nakoze cyo kubakura mu buryo, ntimuze mwibagire ibitangaza nakoreye muri Egypte. Abanyisirayeli ngo Igosheni, Igosheni umva kari nk'agahugu kihariye kandi ari igihugu kimwe, ngo igihe amazi yahinduka amaraso, Igosheni amazi yaratemba, yarameze neza. Haleluya. Wa muntu we uri mu Mana wibera Igosheni. Ibibaza abandi bibacako bikabahagarika umutima, iri Igosheni wewe uratekana, ukamenya ko ari kuboko kw'imbaraga kuri ku buzima bwawe, ugahimbaza Imana ukavuga ngo ndaryama niziguye kuko nzi ko ari ungikije imbabazi ziwe. Haleluya, haleluya. Ugahimbaza Imana abandi bariko bararira, kubera uzi neza ko ari ukuboko kw'imbaraga kugukikuje. Ngo haba umwijima umwe ngo uto muri Egypte, ngo n'umuntu ngira ngo yo kwisekako, ariko muri Gosheni ngo hari umuco, ibikere bigatera, inzige zikarya imirima. Igosheni hari protege. Rero abari muri Yesu bari muri protection. Haleluya. Abari muri Yesu bari muri protection. Nico gituma ukwiye guhorana ishimwe mu kanwa kawe. Haleluya. Ukwiye guhorana ishimwe. Uzurabe niyo uhaye umuntu ntashimwe, ntiwifuza kumwongera. Sinzi ko bihoreye kuba ko je ndazi ko bimbako. Harahugirira neza umuntu ukamenya nta kintu na kimwe wigeze ukora. Ugereje byo korohera kusubira kumugirira neza. Ntivyoroshe. Ariko ugirire neza umuntu, akubwira guhezagira aguhezagira gukengura, ubone ko yakozwe, kubone ko nejo wifuza kumugirira neza, kuko ubuzi kuri gukorera umuntu afise umutima ushima. Rero Imana yacu iraturinda, Imana yacu iratugaburira, Imana yacu turindira abacu, Imana yacu dukorera ibyiza ku munsi, ukabona umuntu aryama nk'inka, ukabana turuka nk'impene, ntanafata umwanya yibwire ngo Mana ndagushimiye kuri ibi nibi, Mwami ndagushimiye ko wanyirije mu mahoro yawe, ndagushimira ko ikiganza cyawe kiza cyabaye kuri jewe, ndagushimira ko iri joro wararanye natwe, ndagushimira ko iri joro atamusuma yateye urugo rwa. Mbega murazi ko arabaryama agasanga inzu bazogeje? Wewe wakoze ufise ubuhe burinzi, ufise ihe garde? Ko n'abafise amagarde duhora twumva babicana abantu canke bakabibana, ariko we ikakurinda, we ikakwitaho, ushima pi. Aba basamariya 9, abakristo benshi bameze nk'aba basamariya 9, aba abanyamibembe 9. Ugasengera akazi, wisondesha ijoro n'umurango wakaronka ngo ya tibega kutagisenga ngo nta mwanya, akazi kabaye kenshi, nta nzara ufise. Ariko Imana ishaka ko tuyishima, atari uko twahaze, atari uko ibintu byose bimeze neza, no mu bibi dushime, niyo turi mu byiza dushime, niyo umva circumstances yose dushime Imana. Haleluya, haleluya. Dushime Imana. Ngo amapera ya padiri ngo yamazwe na merci. Umwana ngo yagiye kwa padiri, atenda mipera, patiri ngo aramuterera, yo ngo urakoze pati, ngo Imana iguhezagire pati. Yo patiri akatasubira gati akamutera, pati nukuri umuntu mwiza, yo urakoze pati. Patiri agumaca kwera amashimwe. Rero nawe ukagumushima Imana, uzokomeza kubona kugira neza kw'Imana. Haleluya. Igukorera iki uyu munsi, igukorera ikindi, ukushima igukorera ikindi, igukorera ikindi. Haleluya. Uyu munyamubembe w'umusamariya yatahanye yatahanye ukira kubohoka mu mwuka, ukira mu mubiri, byose arabohoka kubera yagarutse gushima. Ariko abandi bakize ku mubiri ariko mu mwuka ntibakize. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Imana data rugira byose uri mu ijuru,
uri mwiza kandi ugira neza. Ndagukunda kuko niwe wabanje kudukunda. Ndakuninahaza kuko uri umwizigirwa. Ndakuninahaza kuko uri umutabazi mwiza dutabara uko bukeye nuko bwije. None nanjye unyemerere nsubire ndagushimira ubuntu bwawe. Unyemerere nsubire ndagukengurukira ubwizigirwa bwawe. Nsenga sabira bene data bose utagira umutima wo gushima kuva uyu munsi yumva afise inzara n'inyota guhora gushimira uko bukeye nuko bwije, kuko uri Imana ibereye gushimwa, uri Imana ibereye kuninahazwa, uri Imana ibereye gukengurukirwa, kuko ibyo dukorera Mana birenze ubwenge bwacu. Mbega umwana w'umuntu niki ngo ahumwitwararika n'ukuri n'urukundo rwawe gusa n'ubuntu bwawe gusa. Rero Mana y'amahoro ndagushimiye kandi uvyumve ko ndagushimiye, wakire n'amashimwe yanjye. Nta kindi mfise noguha ariko umutima wanje uragushima kandi uragukunda. Urakoze kubyumvise, icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.